Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, tubifisa amahoro y'Imana, ubuntu bw'Imana bube kuri mwebwe. Ku izina nitwa Alexis Degose Niyonyishu. Iyi ni Salvation Ministry, ivuga butumwa ry'agakiza. Reka tubaze dusenge imbere yuko twidondarana mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge Imana. Uhoraho Uwiteka, Mana nzima, Mana y'urukundo, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Amashimwe na yawe, icyubahiro ni icyawe. Tugushize hejuru, nyagora ku ngoma kuri ivuga butumwa, kuri uyu mwanya mwiza uduhaye. Nyagora ku ngoma, urakomeza kubana natwe, uratuzigama, uratuzitirira, uraturinda. Amahoro yawe nabe muri twebwe, amahoro yawe nabe ku muntu wese ariko aratwumviriza. Nyagora ku ngoma, umugisha wawe ni wururuke mu izina rya Yesu Kristo, ubane natwe. Tutibagiye imbabazi zawe Mwami zibe kuri twebwe, utugira bera nkuko nawe uruwera, ni kubw'izina ryawe ryera. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndagomba kubaha introduction canke intangamarara y'ibikorwa byacu. Iyi ni Salvation Ministry, ivuga butumwa ry'agakiza, aho twiyemeje gukorera Imana no kuvugira Imana no guserukira Imana no kwemera Imana idukoreshe mu gihe gisa nk'iki, mu gihe nk'iki, mu mwanya nk'uyu. Tugomba gutanga amashimwe ku babyeyi bacu baturongoye, abavyeyi mu buryo bw'impwemu, abavyeyi mu buryo bw'umubiri. Imana ibaha umugisha aho bari hose. Nkuko nabivuze, ku izina nitwa Alexis Degose Niyonyishu. Sinkunze kwidondora cyane, ariko nsengera mu ishengero rya International Reformed Holy Spirit Unity Church in America. Mu yandi majambo, ni ishengero mpuzamahanga risubiwemo mu buryo bwa mpwemu yera mu gihugu canke muri kontina ya Amerika, mu gihugu bita Iowa, mu gisagara twita Des Moines. Ni hagati na hagati muri Central America. So turashima Imana cyane. Mu ishenga dusengeramwo harimwo pastori bane, hamwe no pastor umwe aduserukira ariwe mu Swahili ngo kiongozi wa kituo, hamwe na bishop umwe. Turabashimira cyane ukuntu batureze, ukuntu badusengera, ukuntu baduhanura, n'ukuntu batwerekeza, n'ukuntu batwemerera gukora bino bikorwa. Tuvuga ati Imana ibaha umugisha cyane. So mukeneye ko tumenya abo nibo batujejwe. Hanyuma kandi turafise abarimu mu ishengero dukorana ibikorwa. Nanje nagiriwe ubuntu bwo kuba muri urwo rwego rw'abarimu. Ndagishima cyane, ndagishimira Imana cyane kubona yaratwizigiye ikadushira muri iyo sector, kuko ubwacu ntitwabishobora, ariko tubishobozwa nawe, kuko niwe aduha inkomezi. Ngomba guha no courage ugwaruka. Mu by'ukuri mu gihe nk'iki nta kidashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Ufise idea ya business, ufise idea kuko by'Imana, ufise idea kuvugira Imana, nta kintu na kimwe kidashoboka mu gihe uri kumwe n'Imana. Gusa Satani arakunze kutugerageza cyane, kudushira muri situation yo kwihebura, tukabona yuko dream zacu canke ibikorwa byacu tutabishobora. Ariko kandi dream yawe iragora kugira ngo ishike mu gihe utari kumwe n'Imana. Mu gihe cyose ukora igikorwa urondera inyungu zawe, usanga bigoye cyane. So dusaba mu dusengere, kino gikorwa nticyoroshe cyane. So kugira ngo tuboneke, ariko kugira ngo Imana iboneke ubwayo n'ububasha bwayo buboneke. Hanyuma kandi turashimira n'urundi rwaruka dukorana ibikorwa mu buryo bwo kuririmba, mu buryo bw'ivuga butumwa. Benshi muzababona cyane. Mu by'ukuri twabasabira imigisha, imihezagiro nabo aho bari, tubasengera kugira ngo nabo canke tubasaba badusengere kugira ngo twese tuzabone ubwami bwo mu ijuru, kandi agakiza k'Imana gakomeze kuba kuri twebwe. Tutibagira n'ishengero ryatwizigiye, ritwizigira, ridusengera, ritweregeza ko niryo ritureze. Mu by'ukuri twavuga ati kila muntu wese ku cyubahiro ciwe Imana yamuhaye, Imana imuha umugisha cyane. Ibisumba byose namwe twavuga ati Imana ibahezagire aho muri hose. Hanyuma iyi Salvation Ministry mu by'ukuri
twiyemeje one more time, twiyemeje gukorera Imana no kuvugira Imana, kuko Satani afise inzira nyinshi ariko arakoresha kugira ngo asubize abantu inyuma canke afate abantu azarimbura, ariko bisabwa ko duhaguruka kugira ngo tumugwanye, ngo resist the devil, ngo he will flee from you. Tugwanye Satani nawe azaduhunga. Iyo niyo mission, niyo vision, kugira ngo Satani abe kure yacu, hanyuma izina ry'Imana ryamamare, kugira ngo amahanga yose amenye ko Yesu ari umwami n'umukiza ibihe byose, yamyeho, ariho kandi azokwamaho. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Dusenge. Urakoze Nyagora ku ngoma, kuri mwanya mwiza waduhaye, kuri mwanya mwiza watwemereye tukaba turi imbere yawe mu bwiza bwawe mu gihe nk'iki. Nyagora ku ngoma, turasabye ukomeze kudukoresha no kutwerekeza. You are the way, ni wewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nyagora ku ngoma, turasabye ube ku ruhande rwacu, ube no muri twebwe, kugira ngo Nyagora ku ngoma dukore bino bikorwa ubikunze, ubishaka, kandi mu bugombe bwawe, ni kubw'izina ryawe ryera. Amen. Turabashimiye cyane. Yari Salvation Ministry. Imana ibahe umugisha, kandi aho muri hose mugubwe neza. Amen.